kandi kunyigisha wenyine atanze arahaririye ati umusigiti wa mbere watanguye kubakwa ntabwo ari arikaba kubera ibyo agiye gusoma atabitahura atazi ibyo ari byo acagonga ipoto acaja muri aruruwani majane Bagiye 166 hadisi y'amajana 298 nico bituma bw'abagabo mwe ibyo utazi uzotubaza mwene ivyo kweli soma inyandiko 166 urabona ngo umusigiti kubako wa mbere ngo reka ngwereke ngo abawubatse ngo ntabwo ari arikaba ngo nuwundi musigiti soma wumbereze inasema ivuga gwiki hadithi ya Abu Dharr radhiyallahu anhu ego amesema yaravuze ati niliuliza ewe mtume wa Allah ewe ntumwa y'Imana Muhammad msikiti upi uliowekwa nuwo musigiti wa mbere washizweho uliowekwa mwanzo katika ardhi washizweho ubwa mbere ku isi akanijibu aramwishura ati al-masjidi haram al-masjidi haram ni arikaba haram niyo arikaba erega ntavyatsi mwari mwigishije bimurengeye kweli yabonye haramu ntiyamenye ko ari arikaba navyo yarazi haramu mana y'ibintu byose bya haramu muri kya kibanza birabuji twe jewe nk'ikimaka byarantangaje cyane ngiye kwinjira ahantu umusigiti mweranda w'Imaka nasanze pancarte yanditse kogo ko kibujijwe ko kafiri yinjirayo pancarte kwibarabara n'igipolisi kiravyubahiriza kumuhakanyi aterekure kuja mu kibanza cera nda ushobora kuba wambaye umusaraba ngo honyore hajya wapi abakanyi cyo gituma yitwa haram ushobora kuba wizera amasanamu ngo honyore hajya wapi hajya haje abantu beranda batukufu beza nkatwe takdir ariko mwebwe haramu ushobora guhonyorayo kweli kafiri niyo mpamvu yitwa haramu ushobora guhonyorayo acaravuga ati ngo iyo bagiye Imaka arazanga hari babura ngo aratunze basi jewe ndi mutindi si sawa je ndemeye ndi umutindi uri umubosi yego ndamico ngomba ari babura ngo ni umubosi je ndi umutindi icyo shaka gutunga nkere tunga jya mwicu ro ibyo ngakwisi byose tuzobisigaho aha turi bumba ibyo kuza wishima ngo bise byinshi ngaho ngo umubosi ibyo potere ya mbari je nishimiye wewe je numvise wewe sisaho mwarimu kweli acari babura hano atangura kwerekana ko ari umwarimu akomeye cyane ngo urabona ngo ntushobora kugenda Imaka ngo utagiye ku makaburi ngo baba bagiye gukorayo iki siko yavutse amakaburi ugendera ni mu gisagara cera na Cimadina imva zose zihambwa bazihamba ahantu hahambwa basangira ngendo b'intumwa y'Imana nde Muhammad ico kintu ukora kujayo ugiye kuyasenga wabaye mukafiri nkagera upfe kweli ugiye kwenda gusenga imva urumuhakanye woja mu muriro kabisa sawa kweli jewe naragiyeyo ndabona hahambwa basangira ngendo b'intumwa y'Imana nde Muhammad namwe muzonyereka bagendanye na Yesu bahambwe ico ni gitangaro kimwe mu bitangaro bikomeye by'Uhoraho Imana rugira byose hajya turagenda kuraba aho bahambwa akakwereka ati hajya ni Abubakari hajya ni Omari hajya ni Usmani hajya ni Ali tukaraba byose kugira biduhe ikigwa tumenye ko ino sari vyondo gusa twibereyeko kweli biduhe ikigwa nico gituma intumwa y'Imana Muhammad yaratwigishije kugendera ibibanza bingahe bibiri munutse mu kaburi kweli no mu bitaro kuraba abagwayi ubwo ubonye umuntu akaguru kamanitse hejuru birakwicika nawe biguhiciye ukavuga ati nanje ngira nejo ugiye kugendera ikabo ukabona abahambweyo uravuga ati aba bose bari bakomeye bari bameze nkanje aba bari abategetsi bakomeye bari mu mva nanje bite kugira ngo biguye kwikosora niko gakiza kariyo ntakindi ngaho uremenanye ibintu ngaho wowe utaganutse ngo bagusifa nta juru bazoguha tinya Imana yo mwijuru kweli acaraza mwarimu urabona Siyoni ngo si mu Barabu cerupfe je narinzi ngo waraciye ku ntebe y'ishuri abantu bapanze ramani y'isi bayipanze mu gihe cy'umwande ayo mazina ya bara arabuni yose kuhera honor de l'Afrique ukagenda hariya muri Aziya n'ibice byinshi hariya hejuru hose yita bara arabuni hariya hose n'igihugu cyari igihugu kimwe nico kitego iti Siyoni ni Maka kwatari Maka Yesaya 2:2 namwe mujahehe none ni hehe mwaramugenda kugendera aha mahanga yose ahuri aha abantu bose bakwisiza ko tugiye ku ngoro y'Imana nihe hehe
nimba ari Siyoni muri ntuze muri Isirayeli mujeyo ryari itariki zingaho ukwezi kwa kangahe ko ari remeranya gusa ubyinishe gusa bari ngo bagyoheke ziko bimeze nuko biri burere rwose bw'Abarabu cari igihugu iki kimwe abakigawe na Isirayeli ntiyari bwabiki igihugu kweli. Isirayeli ni Yakobo igihe ngogonye n'Imana kayinesha niwe agiye kwitwa Isirayeli ntabwo cari igihugu. Genda wige iyo ramani iri ngaho inyuma ikwereka imiryango 12 y'Abisirayeli aho yagendeye gusa, ntabwo ari ikarata yose ya Isirayeli canke y'Abarabu. Soma neza hama ngo wagiye kwishuri si sawa kweli. Sasa caravuga ati Isiyoni nubwo yavuze ngo Isiyoni ni muri Palestina, ngo ni muri Palestina n'Abarabu s'Abakristo wapi? Si sawa, Palestina n'abaki n'Abarabu. Sasa ikibazo yafise ngo nimugende murabe muri Bibiliya ngo ramani zose ziriyo. Urazi wacafiye abantu wariwe mu mwaka wari uruwe mu kinjana c'15 none ari gushira Maka wapi? Unashima amakosa Bibiliya y'Igiswahili Kibaji urako mutahinduye n'amazina kubera uburyo kuzimiza abantu. Inasema hiyo kazi yenyewe haikuwa rahisi. Wako kazi wa kuhindura Biblia ni kari koroshe. Matumizi mbalimbali yametokea katika janibu mbalimbali za nchi hii. Kwa mfano ilikuwa hapana budi ati nta kundi byari kugenda kufikiria kwamba hilo jina la Mungu izina ryonyine ry'Imana bakisu bavuga ni izina ry'ipangano ryapazwe n'abahinduye Biblia. Somuranga katika Agano la Kale lilitandikwa Jehova. Ubanza ngo twabiyumvire ngo twandike Jehova Mwenyezi Mungu canke Mwenyezi Mungu au Bwana Mungu. Canke Bwana Mungu. Litakapopigwa chapa kitabu cha Agano la Kale, wamaze guchapa isezerano rya kera, kutakuwa na maelezo maalumu juu ya neno hili pia. Wacaboneka izindi bisobanuro ry'ijambo Imana. Ibaze mwahinduye n'izina ry'Imana. Amazina yo mwari kureka guhindura. Maendelezo ya majina ya miji. Ati amazina y'ibisagara. Ya miji yote. Imiji yose. Na ya watu. N'amazina y'abantu. Na ya mahali. Na ya hantu. Alikuwa lazima yafikiriwe tena. None n'amazina biyumviriye barafonda. None ubwo bari kugumiza ngo Maka. Na mengineyo kutengenezwa. Na yandi mwagiye murayakora. Jambo ili jambo lilikuwa kazi kubwa sana. Igereza ngo ryari jambo gukora kazi gakomeye cyane. Aba ningene banyimaka bari kugumizayo wapi? Ninacho bituma mwarimu yakubwiye tamanga yose azogisiyo none siyo nimba mwarahinyanyuye ivyo biraturaba. Weho tubona abantu bagenda mu gisagara cyera ndacimaka nimuvugurutsa namwe mujahe. Nta na televiziyo y'igihugu yerekana abakristo bariko barajya aho hantu. Urumva acavuga ati aja muri Korani 12:6 bayerese urabona ngo baca bagenda ku makaburi ngo bakaja gupfumura no kuvuga ni majambo kuko yavuze. Ikibazo je nibaza nimba ko turigisha ijambo ry'Imana ijyanyandiko kubera ko utayimaze kugira abantu ikivuga kutayimaze. Maria umviriza ingene ivuga. Inasema havuga ngo iki? Na haya hata petu tunayo. Nanje ndemeje no gahi wacu turi ngaha mu rubirizi naho nyene turi navyo. Japo tunafuata Uislamu. Nubwo turi abayisilamu bukuri. Lakini tunatia ushirikina pia. Uje worondera umuntu ashaka kubanyikanya Imana mu Bayisilamu yo mubura. We kanapo nitwa mubura. Niba kurigisha iby'Imana twomubura. Wapi? Wo twomubura. Ekada. Umviriza usobanura no byabasiguye baceretse. Tunakwenda makaburini tukayambia Bwana. Ni izina ry'Imana no mutwa twagira rusase maye batwabone mu mutima y'abantu tubuze umusirama aja mu kaburi nawe reka tumubwire nimba horacha yumviriza nimezongwa akagenda akabwira amakaburi ngo nimezongwa ukinifungua nitaleta hapa pesa wani wafungura ngacha nzana amafaranga au kombe la halua change kombe la halua au anasikia wapi huyo maiti? Impanuro rero irimwe kuri no murongo ya Kiyakata wewe wa Mwisilamu genda kubwira kaburi gutyo iryo kaburi lirakumva. Anasikia wapi huyo maiti? Ati lirumva. Si bure tu wanapopweteka. Mwenyezi Mungu amesema Imana rugira byose yaravuze iti na kusema wakati katika Qur'ani kuwa maiti hawasikii imba ntibumva hawasikii waambiayo hakuna wala hawajui yapitayo duniani. Izo n'inyigisho ziri mu Imana Muhammad wewe nyimba watahindura bagagusenga Imana ukaza kubwira amakaburi wemenya neza ko wazimiye kumusimira kutonja mu muriro udahera. Umusiramu wese abikora amenye ko atonja mu muriro udahera. Bwana Muhammad ko aranya akabayisarama
ego bahaye isarama we waregeje ibihembo ku Mana ariko niyumva kandi intumwa z'Imana zifise ubushobozi wowe nawe naciye tutagira ubwo n'ubushobozi bw'intumwa z'Imana none Yesu ko yagiye akabwira Lazaro tirazaro sohoka yabwira iki oya yabwira iki yabwira iki yabwira umuzimu kubera intumwa z'Imana zifise ubushobozi bukomeye cyane igihe Mose agenda kumbaga kubita kwinuza byagenze gute igihe akubita ikiziga byagenze gute Mose yakubise ikiziga cyo wapfuye hari ibintu rero bishupesha ku ntumwa z'Imana Muhammad agiye kuba isarama we waranze igituma bikoze ko yashiwe na Gaburiye mugatwebwe imva niyo kwishura ekada si sawa nuko biri acaragenda mwarimu aca mwitangura 2008 ngo bijanye nibuye ngo agiye gukosora mwarimu hano ngo agiye gukosora ahubwo ranarindi yikosoye ahubwo wikosoye yego nukuri sasa kweli iryo uyimenga bafise yaryo si sawa bararitinya iryo ubuye ko muritinya cyane erega na Bibiliya ripo ni nacyo tuma rero kanje kuvyimaka rero kweli twebwe imaka tuba tugiye gusenga iki Imana Korani kabiri dabira Korani kabiri kweli 158 kabiri 158 inasema nyarutsa baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim naam hakika muvyukuri Safa na Marwa iyo tugiye Maka tuvuye kurya musigiti wari kaba kugira tawafa ico twita umuzunguruko mutagatifu duca tugenda ku dusozi tubiri akitwa Safa na kitwa Marwa. Iyi Safa na Marwa ni hamwe umugore wa Aburahamu yabyara Ishimayeli akiruka agenda kurondera amazi akayabura hajya hano acava y'imbizi iyi mbizi niyo yitwa Zam ubu busozi rero bubiri hajya hantu nibwo tugendera ukabona ibyakozwe n'umugore wande wa Aburahamu. Igikurikira turaba nico twita makamu Ibrahimu 397 Qur'ani 397 Qur'ani inasema ibirenge byaho Aburahamu yahagaze ariko araduza inzu nyeranda za arika inasema bismillahir rahmanir rahim humo muna ishara zilizo wazi hajya hari ibimenyetso bikomakomeye kwa bijya birenge aho Aburahamu yahagaze mu kubaka arika za kuonyesha utukufu wake na ukongwe wake. Naam, miongoni mwa hizo ni mahali alipo akisimama Ibrahimu sekuru wabemera Aburahamu yahagara n'uwo makanda yiwe aracahari na anayeingia hindira jewe nayiboneye n'amaso ntumpaririza urabona ugiye ugahonyora ahantu uri kubaka mu vyondo ibirenge bigasigara byicafye baciye bahubaka akantu k'umuzingi kari mu kantu kameze nk'inzahabu ugiye kikiyo urabona aho Aburahamu n'ikirenge ciwe yahagaze mu kubaka inzu yarika takbir Allahu akbar. Ibyo nibyo nibonena umvuguruze gutego cyane byiboneye n'amaso yanjye we kutararega. Ikigira kabiri tuvuye ngaho tuca ku musozi bita Arafa naho Adamu na Eva bahuriye igihe bamaze kuva muri Edeni kuri uwo musozi tukasabira igisabisho cera umunsi wose tuhagazeho dusaba iki igisabisho. Ni mwihema muri umusozi wa Arafa aho turaye uno munsi bucari Arafa. Alhamdulillah. Tuvuye ngaho duca hitwa Muzidalifa tuva ku musozi wa Arafa tuvuye Muzidalifa tuja Mina. Sumani Ramadhani mashallah. T'es chaussures? Mina duca tugira Aburahamu yatangiye wa muhungu we Ishimayeli ari kumwe n'umugore wiwe igihe shetani aje akamugerageza ati ntumutange Imana ikamutegeka gutera iki amabuye ahantu yateye y'amabuye n'ubu hari ibintu by'ibibase bitatu amabuye indwi tuyatereremo hajya ayandi ngaha tukaba tugize umugingo wagizwe na Aburahamu n'umuryango we. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aha ni hamwe batera amabuye mu by'ukuri n'umugingo wagizwe na Ibrahimu. Nta gice kandi gihari canke ngo turamutera mu mutwe
ahubwo ni ahantu tugira urwibutso Ibrahimu yakoze mu gihe yatamba umwana wiwe. Hanyuma shetani kaza ikamubwira ngo nagire gute ntamutange, maze yumvira ijwi ry'Imana aca atera amabuye shetani, aca atamba agiye gutamba umwana wiwe, niho yaciye aronka ikimazi c'intama. Nuko rero bimeze muri makeya. Niwo munsi mukuru rero w'irayidi abisilamu bakora. bariko barava gutera turangije duca tugenda kubaga. Si sawa? Kweli. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni tugeze ku musozo ku bantu baje hija. Tugeze n'ahantu bita Mina. Igihe Ibrahimu yarafise umwana wiwe w'imfura bagiye kumutanga ikimazi. Twibuke ko Ibrahimu ariho umuhungu wiwe yitwa Ismaili yari yaramujanye, bari barahongeye Maka na nyina wiwe yitwa Hagari. Niho Ibrahimu aza kumutora, Imana imaze kumubwira ko agomba kumutanga ikimazi, amucana hano hitwa Mina, uko ahantu bita Muzdalifa agiye kumutanga ikimazi. Niho shetani yaje inshuro zitatu ariko aramuhenda kugira ngo natange umwana wiwe ariwe Ismaili. Niho yafata amabuye, bwa mbere shetani yihindemwo marayika w'umuco, yihindura mu isura y'umuntu. Hama Ibrahimu afata iduwa nabonye cyangwa se indoto nabonye ko ari iz'Imana, ubu akaba aje kunshiramwo ati indoto ntabwo ari iy'Imana, ntabwo ari ikintu ya shetani. Aca afata amabuye amutera inshuro zigera kuri 7. Niwo mugirwa rero sasa twebwe nk'abayisilamu dukora iyo tuja ahantu nk'aha, kuko nko muri Bibiliya Yesu bati ngo unkunda nukora ibyo Ibrahimu yagize gute yakoze. Tuba dutera rero aha twibuka shetani Ibrahimu igihe ariko aratera shetani, yanka kumvira ibyo shetani yagize gute yamubajije, kugira ngo natange uwo mwana w'ikinege. Ntabwo rero tuba turiko turatera shetani, tuba tugira umugirwa nk'uwo Ibrahimu yagize gute yakoze. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Turangije kubaga duca twisubira mu gisagara cyenda c'Imaka tukakora ico bita tawafatori wada, tugiye gusozera umutambagiro mutagatifu. Tuvuye ngaho duca twerekeza mu gisagara cyenda c'Madina ahahambwe abasangirangendo b'intumwa y'Imana nde Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni nacyo gituma uzobona kubera Muhammad ari gitangaza, indege z'isi yose ziba zagendeye ico gisagara ceranda. Iyo ninzigo mutugirira ni fitina. Iyo ni fitina. Takibiri ko bimeze mwarimu Ni fitina. Twibiriye mu gisagara c'Madina turagenda tukitemberera, turangije kugiye mu isoko tugasoma, hama tukirorira indege tukagaruka hehe mu gihugu. Rero abanyimba bumva inzigo wihangane, Yahudi kuko ubukirisu nta hamwe Imana ibuzi, nta hamwe mwoja, nta muzigera muronka. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani Sheikh wangu Idrisa.